Tuza no kuboko. Bifate. Ntugafyonde. Gateruye neza ntangora nimbe. Cijamo urutoke bwire guca naco. Cijamo urutoke. Ntugafyonde. Akaduga rega. Oya naco, naho kaduga naho. Kareke guma hamwe. Aka nizinga. Gumya hamwe naco. Ntugafyonde. Ewe none banari kwangora nimbe. Ni nko sheho gahindukiza gucanga ku makitembera ngaho kuboko. Kumya ndapere. Nijana. Iyi naho yo kujya iri mishamba. Chabe kazojya umwana wawe, shaye kazojya kintu ki muri famille. Ntuzofuma umujana kwa muganga. Kuko iyi naho ijyana ntigira nta vene ifisi. Izokujya amaraso ave mugabo answa ubwayo niyigerigira ubumara. Ngoma kitemberera ngahanye. Inzoka ishoye guterura kuko yigenzi iri hariya hepfo nababwiye kuko yariye urukwavu. Ajya mapito doseba. Izindi mufite mushobora gukora. Oya nta yindi vrema. Iyindi mari gukora ko nababwiye niyo yariye nshoye kuyikora. Aya irari. Izinjagwa hasi tuzigaburira udukere. Mugabo tukayiha n'utunyoni. Iyi mamba nayicuye. Nivyo niko ndababwiye. Ikomora gute ikomoza akantu ngene kirasohoka. Nico kimwe. Akariki kudoma. Naho karaba. Isamenyo. Yaramenye ifyo none. Abona abana babimenye. Siratesa kaje. Ama ego. Njani. Isato ziri ubwoko bwishi. Aha amapito do boa, karama. Izindi zifite imigara. Nizi nyene. Izo zirasumara byinshi. Izi kobra iri mishamba wowe ihagaze yo gusumba. Teta nive basi. Nizo. Ama iyi ni nchira. Nchira. Iko black rashe. Nasenda ikora. Ira mukujyana iracira ko. Nawe nyene hagarara nkamujya. Ega ni kobra. Icira amati. Mu bumara kandi no kujyana irajyana. Sivye ko cocira ubumara umva naho yoku. Possibility ni zibiri. Yego. Kabe ngunyeka. Ya mahembe. Ale poke nga isi wa Burundi zari nyinshi. Mugabo Jessica Mentina no munsi ntazihari. Ni yajiva mu gihugu ca Togo. Yongirika kufungura. Yatero neza. Gafate ngaha guca naci. Gica cishe kuboko ngaha. Komsa. Imbeba? Wewe. Urayibona? Kari très mignon. Niyo nako nyene nagakobwa. Korako. Korako. Kochaka kujinzara. Kachaka kujinzara. Gabanze gaheze gute. Ubu. Bakisi oya niwo gakora kochaka kujinzara abantu gakoreka. Aka gakoreka. Oya kochaka kujinzara ntugakoreka. Nagakende kitwa kancuti mugabo ziri mu bwoko bw'inkende zitwa inkima keshi ntizimenyerewe kuboneka ngaha so dukunda kubona niziga zindi nkende zisanzwe yego ni keza cyane gose ni keza vraiment ni keza cyane ni keza cyane abantu bazovuga ati inkende y'inkima cyabore inkende ziri ubwoko bubiri zo dukunda kubara dufise ngaha nizi nkima nazijya zindi nkende zisanzwe yego mugabo izi nizo nziza cyane go naho zose zitwa inkende mugabo yitwa inkima yego nizi nkende ngamu mushobora gukora ko umuntu ashobora no guterura bo izi nkende z'imirizo miremire nta muntu ashobora kuzikora ku mugabo hariho izindi zitwa imafu umuntu ashobora gukora ko oh my god ni keza waje nakaminyone cyane va nagakobwa ngaha kwizi Ingona ziri hano hepfo hariyo bita Pascal hariyo bita Jeannette zirafite n'amazina zirafite amazina hariho n'iyindi bita Aline donc utemagaye zirafunze zitatu zino amazina yazo sanze bimenyereye amazina cyane gose n'ingona zibiri zonyene ntoya 18 kayimwana ukonye mugabo iyo myaka ziba zimaze rero
si imyaka ziba zimaze ngaha mu kigo ni imyaka zimaze zivuye mu kiyaga mu mazi ngaha muri Tanganyika sino zimeze abanzwa gutungwa n'abantu. Me ingona zigira ibiki n'ibiki? Ingona zirya inyama Byonyene. yego akindi kintu hirya ntuzoyiha ubugari ntuzoyiha amashu ntuzoyiha imboga ngo irari inyama yego. Uyu ni umuhungu yitwa Joyi w'imyaka 18 uriya n'umukobwa yitwa Kita w'imyaka 14. Ibi rero bimeze nka twebwe abantu kuko boisson zaba alcoolize zaba non alcoolize ni twebwe abantu byari dufata nibyo zifata meme birabujijwe gusa kuzizanira ibintu bibiri alcoolize birabujije no kunwa ni kuzana n'ibintu aranyita bakabihana makosa cyane gose kuko ishoboye kuborerwa ikigira nabi igenzi yayo nayo sino nitabira she kurino ko bajya n'abantu hama itwaye imbanyi ni nka twebwe abantu itandukaniro gusa usumbanya umwa ukwezi kumwe gusa yo oya ni wita kuva ku kwezi kwa mbere twariye mwinda gushika ku kwezi ko 8 ikivyara kandi ni nkuko yishatse ikigabo irabashiye kuvanga oya shiwe kuvanga no gushika mu kabezi kaza kwironderera ikigabo hama ikagira rotu ego ifungurwa itajya gusa ni nyama zaba mbisi shaye zicetse nkijya aya iravuga oya nizivuga. So guys ndibaza mwabibonye twabize byinshi muzibona muri aya image twafashe twabize inzoka mbese nayize ubwoba ni munwenge inzoka iratinze namwe murayitinga ndabiyize urumva ikintu coroshe utayemenyereye ariko namvuye menyereye gato twabize ingona ijya n'ingwe batinda ijya n'ingwe yego ingwe hari ingona nyinshi barafise inzoka barafise amapoisson barafise ibintu byinshi vraiment muzobibona. Ego Jenny baza yuko iyi vlog ndoherera ngaha anye tuzosubira mu yindi vlog basa tuzogera iyi babona tuzogera vlog iyi next time bon tuzoyibamenyesha ariko izi vlogs tuko turagira ni vlogs twerekana ibintu ibidukikije ibintu ubutundi dufise mu gihugu cacu n'ibindi byinshi abantu cyangwa aba étranger batazi. Jenny baza yuko byinshi zo bamenyesha muzamura byirabira kuri channel yacu ya ASE TV tuzosubira mu yindi vlog.